Yavuye mu maboko yanyu Imana ibaha umugisha. Turabaramukije nshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV, tubipfuriza amahoro y'Uwiteka uhoraho Imana yo mushobora byose. Allah yo yashoboye gusubira kuturonsa uyu mwanya wo gusubira kuyaga na mwebwe bakunzi ba Inkerebutsi TV. Kuturagira sabone canke subscribe yocaraba munsi y'iki kiganiro aho byanditse agaca hakora, haca haza agakengeri nako naca gakorako, amaze kugakorako acabona handitse toute canke all, naho naca hakora kugira azokwamashikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma. Uyu munsi igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa Myandagaro umwaka wa 2024, igihe c'isaha 11:30 z'umugoroba, urwaruka rusanzwe ruri mu nyigisho za rusansuma candidat agent recenseur ruva muri komine yagutse ya Mugina, ni kuvuga komine Mabayi na komine Mugina ziri hamwe, rwakeje umukenyezi umwe bari basanzwe bari kumwe muri izo nyigisho yibarutse, ariko ntibyamubuza kubandanya izo nyigisho. Byace biba rero nk'igitangaro, bica bituma urwo rwaruka rushobora gukorana kugira rushobore kugira ico rukoze mu buryo bwo kumukeza kuri uwo muvaburaya yaronse. Kurikirane rero ikiganiro nagiranye n'uwo mumama nyuma yaho yarahejeje kuronswa akabahasha ahawe n'urwo rwaruka bari kumwe mu nyigisho. Turakuramukije mama. Amahoro neza. Umeze neza Cyane gose. Bakwitanga iki? Nduwimana Marie Jeannette. Marie Jeannette, tugusanze ngaha, mbe gusanze uvuka he? Mvuka mu ntara ya Bujumbura Irare, komine Isare, mugabo nanduwe muri komine Mugina, ubu ni Homba. Mu ntara yahe? Ya Cibitoke. Aha Mabayi tuko tuhakubona waje mu biki? Aha mu Mabayi ndi mu bikorwa by'abaja rusanse. Ndi mu nyigisho zabo. Nkuko twaganiriye na bamwe batubwiye ngo uheruka kwibaruka, nibyo? Yego. Wibarutse ikibondo citwa ngo iki? Nibarutse ikibondo citwa Ibaho Marie Beria. Byaciye bigenda gute kugira uwo mwanya tugusanze ngaho wabandanje inyigisho? Nibarutse neza ntangwa nimwe nagize, hama cambandanya inyigisho. Yego. None twakubonye mu barakwirimbira, tubona baguhereza akantu, wakakiriye gute? Nakakiriye neza, nishimye ko abagenzi twari kumwe batanterekanije, bakamfata mu mugongo vraiment bakankeza, bagashikaho famille yanje itari bwashiki. Yego. Hari akajambo babwira? Nakajambo nababwiye nuko nabashimira, Imana ibamezagirire isubizeho bakuye. Reka tugushimira cyane. Murakoze. Tuvanye nuwo yibarutse bariko barakeza, nace mpamagara umwe muri wa mugwi nariko ndavuga kugira nawe atubwire uko babigenjeje. Turakuramukije. Amahoro cyane. Meze neza Cyane gose. Babitanga iki? Nzoyihaya Nestor. Nzoyihaya Nestor, twabonye ahantu muri mu mugwi w'abantu batari bake. Dusanzwe turi ngaha Imabayi muri paroisse Mabayi. Ego rero niho turi mu nyigisho zijanye na rusansuma igiye kuba mu misi mikenyi cyane iri imbere. Turi muri izi nyigisho rero harimwo bamwe mu bamama bari bibungenze bashika bangahe. Umwe rero tumbaga kurukeza yuko akuwe muri twebwe ajanye muri hôpital Mabayi acari baruka neza ubwo nyene. Rero twebwe duca tavugana n'abantu twari kumwe twese dushika 350. Ntireka tumukeze umuvyeyi wacu nkaka karirimbo ngo reka tumukeze ari nabi wabo. Musanze tunezerewe turiko turamukeza, twariyegeranije umwe wese ico yashoye kuronka, turegeranya uburyo twashoye kuronka, musanze rero tuko twakamushikiriza tunezerewe kujya madusanze. Ico ciyumviro umaze kukigira kuki mwashimye kukamuhera aha ngaha muri musanze muri kumurakurikirana izo nyigisho na aya masa?
Inyigisho tuzikurikirana gushika ku mugoroba nk'ubu kandi bamwe twaje tuva hefi mugina abandi barahima bayi mugakure baba kure bamwe baba hirya no hino ngaha ntani twari guhurira na hanyene ku kivi twahuriye mu bikorwa dusanzwe turimwo twe twavuganye ko turangije ibikorwa bya misi yose duca dukora ico gikorwa twamusiripirenye ntavyo yarazi yego mbega ntago mwari musanzwe muzinanye cyane numvise uno musi nyene ko ariho tuva muri komini imwe ntawe nari nsanzwe nzi yego hari akajambo ushobora kubwira bariko baradukurikirana kuri Nkirabutsi TV ikintu noshikiriza abantu bariko baradukurikirana icambere ni igikorwa c'urukundo iyo aho bakoraniye hagize umuntu agira ikibazo canke ikintu kiryoshe cane ko babihuriza ko bakavyumva kumwe hama bagafatana mu nda bakarerurana ico no kwita umutwaro nimba ari kunezerwa bakanezerwa bose umwe wese ico ashobora kuronka bagashira hamwe hanyuma igikorwa kikagenda neza mwana ko no mu Burundi vyitwa ko ibice vyinshi cane kwijana bitwa abakristo bakagaragaza nyine kara abakristo mu gukora ibikorwa nk'ivyo by'urukundo reka tugushimira cyane kuri umwanshi wo kuturonsa namwe murakoze cyane ndabasabe kandi mukurikirana idonido ry'ukuntu byagenze hama nkuko twagiye twabibona Imana yaraduteye iteka mu iki gikorwa turimwo nk'aba bari mu izinyigisho kugira ngo dukore iho sansema twimirije mwarabonye yuko nko twabimenye mu iyi misi y'ivyigwa umwe muri twebwe twariko twakorana ibi bikorwa yaribarutse kandi Imana itugirira neza yibaruka amahoro rero ndabashimiye kumwe mwavyitwayemo muca mugira muti umuntu wo muri twebwe bigenze ukuntu agatabaruka amahoro reka naho bigoye twiyegeranye mwese cyashoye gutanga akizane kugira ngo tumushigikire tumwereke ubumwe tumwereke karamuvukanyi tumwereke ko vy'ukuri turi kumwe mu gikorwa kimwe ndabashimiye rero reka nce saba umuntu turi kumwe yashoye kwegeranya ubu buryo mwagiye muratanga kugira ngo ce tumusaba n'uyu muvyeyi sinzi ko n'ikibondo cyavutse kiri hafi duce tukibona nkari hafi ntaco reka duce tumushikiriza aka kamverope mwashoye kwegeranya byavuye mu maboko yanyu Imana ibahe umugisha mwagize ico mukora Yesu azobibahezagirire ibikorwa byanyu nibizogarukire ngaha nihagira ko hagera uhura n'icago Imana izoce yibuka igikorwa mwankoreye imutambukisha uwo mutego isubizaho mwakuye ibetangaho indwi mwaragize neza ndabashimiye nk'abavukanyi amen. Turabashimiye cyane rero mwebwe mwama mudukurikirana tuzoba dusubira mu bindi biganiro byacu byo hanyuma bye bye